mwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwihiganwa ryo gutora umwigeme w'akaranga Miss Burundi umwaka wa 2021, ku munsi w'ejo wa gatanu habaye demi-finale kuri hoteli Roka Golf, aho abigeme 28 bari bitoje muri Miss Burundi, 15 aribo bemerewe kuja mu gice ca nyuma c'ihiganwa. Abo nabo hakaba ari Mutoni Liese, Uwimana Dative, Kaze Kelly Katia, Muhoramana Bernice, Kaneza Amandine, Iteka Livia Tiana, Niteka Ange Maite, Karikumutima Lise Esther, Habimana Clara Kani, Shimirimana Sabra Sabrina, Irakoze Liese Delicia, Mugisha Nela Ernika, Manafise Simplice, Irakenuye Lise Nancy, Muiteka Harmonie Marie Siela. Mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta, kuri uyu wa gatanu umwana w'umunyeshuri yari agiye koga mu mazi y'ikiyaga Tanganyika yarishwe n'imvubu. Muri ako karere nyene hari haheze amezi 2 uwundi munyeshure yishwe n'imvubu. Abanyagihugu bo muri ako karere bagasaba ko iyo mvubu ibabangamiye yokurikiranwa ikicwa, ariko mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije ntibaratanga uruhusha rwo gukurikirana iyo mvubu. Mu rugendo hamazemwo iminsi mu ntara ya Rumonge, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 Ntwarante yagendeye komine Buyengero. Mu bibazo bigenda bishikirizwa, Sinzohagera amenyesha ko leta y'u Burundi ibifashe nkama kugira ngo ibitorere umuti urama. Abanyagihugu bo muri komine Giheta mu ntara ya Gitega baraye batanguye kuza bararonswa imivyaro y'ivyamwa vya avoka. Ivyo bikaba biri mu mugambi wa leta nk'uko vyashikirijwe na musitanteri w'iyo komine Micheline Ninahaza. Hakaba hamaze gutangwa imivyaro igera ku 1,500. Mu ntara ya Bubanza, abarimyi b'ikawa muri komine Rugazi imyidogo ni myinshi ku bijanye n'itangwa ry'ifumbire, kubera ko ngo ririmwo akarenganyo, ngo ntibemererwa gutwara iyingana n'amafaranga barishe. Na ku ruhande rw'abajejwe uburimyi n'ubworozi bo basigura ko umurimyi ategerezwa gutwara ifumbire ingana n'ibiti vy'ikawa yateye. Ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga hamaze imisi hibonekeza icikagurika ry'umuyagankuba rituma hononekara ibitari bike. Mw'ishirahamwe Regidezo basigura ko biva ku cuma kirungika umuyagankuba kiri Musasa mu ntara ya Ngozi kirungika umuyagankuba muke. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaraye iguruye amabati y'inzu 8 z'abanyagihugu n'amasomero 2 yo kw'ishure ryisumbuye ya Gishingano muri zone Nyambuye komine Isare. Abagabo 2 bo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi barafatanywe ibitansi vya magendo bifise agaciro k'imiliyoni zirenga 4 z'amafaranga y'amarundi kuri uyu wa kane. Ubu bakaba bari mu minwe y'inyamiramabi. Muri bo harimwo ubusanzwe afasha umunyabigega muri komine Mugamba muri iyo ntara nyene ya Bururi. Ngo mu matohoza yabaye ivyo bitansi vyakorewe muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, kandi ababigizemwo uruhara bariko bararondegwa n'igipolisi.
mu nama yaraye ibaye hagati y'abaserukira abandi mu buzi bwa leta hamwe n'abatowe muri komine Makamba, hashikirijwe ikibazo c'umwonga wa Munyika uriko urasiba. Abasanzwe barimira muri uwo mwonga barafise ikibazo c'amazi ingene ashika mu ndimo zabo, bakongera ko umwimbu utera ugabanuka. Abo barongozi bakaba bemeye gutambutsa ico kibazo kugira ngo bagihagurukire. Ubwo kubera hatagikozwe uwo mwonga ngo ugarukirwe, kuza ntawe uzosubira kurimayo. Mw'ijoro ryo kuri uyu wa kane ushira uwa gatanu, ibisuma bibiri vyarafatanywe, ivyo bihejeje kwiba mu gihe c'isaha 8 z'ijoro, aho bafatanywe ibiro bingana n'150 n'ibindi bitandukanye. Imbere yo kwiba babanje gutobora impome ku nzu zibikwamwo ivyimburwa, ariko nubwo hafashwe babiri, abo basoma ngo bari bagizwe n'umugwi w'abantu 5. Abatarafatwa baracariko bararondegwa. Buramatari w'intara ya Kayanza Remi Cishahayo yarifadikanije n'abanyagihugu kubagara umuceri wateragiwe mu mwonga watunganijwe muri komine Muhanga ku musi wa kane igenekezo ya 18 Ntwarante, aho nyuma yashikirije ko abatazobagara umuceri bugira kabiri bazocibwa ihadabu y'amafaranga 5,000 vy'amarundi umwe wese. Imvo uwo mwonga watunganijwe ku mafaranga imiliyaridi 11, ngo rero ni ukuvyaza umusaruro gushikaho intara ya Kayanza izoba ikigega c'igihugu. Mu ntara ya Bubanza Igihanga hari umwigeme yatewe grenade kubera ko yari yabenze umusirikare, nawe acaguma amugira ko iterabwoba. Ivyo bakaba babiboneye mu butumwa basanze mw'iterefone y'uwo mwigeme. Inyuma yo gutegwa grenade yaciye ajanwa kwa muganga. Abikekwa harimwo uwo musirikare n'uwundi munyagihugu yagirizwa kuba yarafashije muri ubwo bubisha, kuko ngo vyabereye ku mbuga yiwe, bari mu minwe y'ubutungane. Wiri Ndayikeza ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bubanza amenyesha ko mu misi ya vuba urugomero rwa Kajeke rugiye kubakwa. Ubwo rugomero rukazovomera indimo. Niyo mpamvu abanyagihugu bose bahora barimira ahagiye kubakwa ubwo rugomero bamaze gukugwa muri ico kibanza, bakaba barahawe ayandi matongo. Mu Rumonge abadandaza isima ya Biseko bari bamaze imisi 3 badakora, bagirizwa kugurisha ku giciro kiri hejuru y'icashinzwe na leta y'u Burundi c'ibihumbi 24,500. Basubiye kugurura kuva mu gitondo co kuri uyu wa gatanu. Bakaba bugururiwe inyuma yo kuriha ihadabu. Buramatari w'intara Rumonge Consolateur Nitunga akaba yagiranye inama nabo kuri uyu wa kane, aho bumvikanye ko umufuko w'isima utazorurenza amafaranga 26,000 baravye uko ishika mu Rumonge bigoranye kandi ari nke. Tutandukire amakuru avugwa mu nkino. Munyamabanga mukuru wa FFB Jeremy Manirakiza yashikirije ko abarorerezi 5,000 aribo bemerewe kuzokwinjira kuri stade Intwari kurorera urukino ruzohuza umugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba hamwe n'umugwi nserukiragihugu wa Centrafrique. Yagize ati bivanye nuko ubuheruka ku rukino rwa Mohitani twaciriwe amande kubera tutubahirije ingingo za kafe kuvyerekeye kwirinda COVID-19, ubu tuzohabera amagabo. Abarorerezi 5,000 nibo bonyene bazokwinjira.
urwo rukino rukazoba ku munsi wa gatanu itariki 26 ntwarante umwaka w'2021. Nayo mu bakinyi b'intamba mu rugamba basanzwe bakina mu bihugu vyo hanze bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi hari Ntibazonkiza Saido na Nzeyimana Philippe bari bamaze iminsi bahari. Nayo kuri uyu munsi mu gitondo abakinyi Nahimana Jonathan, Nzigamasabo Steve, Kwizera Eric na Mustafa Francis bashitse i Bujumbura aho baje kwifatanya n'abandi mu gutegura urwo rukino. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, mwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.